bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva e viens gusa endaje na zumutima. Tugira twinjire mu ijambo ry'uno munsi, ijambo ridasanzwe kandi rijanye no ku kwezi. Ngomba ko wewe uryakira niwe mutima wawe kandi rihindure ubuzima bwawe bwa none n'ubwa kazoza. Amen. Uku kwezi ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Arabatavyumvise. Uku kwezi ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Mumbwira ati kwibukwa n'Imana. Subira kandi mumbwira ati kwibukwa n'Imana. Turasoma Itanguriro 22 kuri 16. Urashobora guhura n'umuntu mwibarabara akaca kubwira ati we sinzi aho ndakuzi. Acumubwira ati je ndi umwene naka. Ati okay. Hahandi muntu uzenya ati bikaca biherera ngaho. Ati ndakwibutse kwere, ikagarukira ngaho. Arundi agutelefona ati ati maze iminsi nagutelefona ati sinzi ngenda kwibutse nari maze iminsi, ukarindira ikibukabura. Hanundi akwibuka akakugemurira kumbure utujumu cyangwa akanyama cyangwa uturaya cyangwa agafana, ugakanywa bigahera. Ariko wibutswe n'Imana ndugu yangu nibihera, kandi uzokwamura umugisha n'abandi bazokujya kumugisha kuko uzoba wibutswe n'Imana. Nukwezi ko kwibukwa n'Imana. Igitabo cy'Itanguriro 22 ku murongo wa 16 kugeza ku 18. Turasoma mu izina rya Yesu. Ati ndirahiye nikuhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru cyangwa n'umusenyi wo mu isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi barwo. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu yari Aburahamu yahawe ayo masezerano. Aburahamu yari umuntu yagendanye n'Imana, imyaka irarenga iraba myinshi, mugabo ntiyigeze aronka akana. Umwaka aragera ku myaka 70, Imana ntiyamuha umwana. 70 ningahe? Ageze ku myaka 99. Imana ikora ikintu kidasanzwe. Umunsi umwe abamarayika bariko barirenganira, Aburahamu abona ati bajya abantu n'abantu badasanzwe. Aca ababwira ati nimwinjire mu nzu iwanje. Abinjije mu nzu aca abaha ibifungurwa, arakerera maze arotsa, izindi barateka baracumba, aca arabagaburira barafungura. Bajeje gufungura, buri muvugisha avugishwa ariko ajeje gufungura. Bajeje gufungura, haleluya haleluya, baca baravugisha.
kandi yabirengagiza ntiyari kuronka umugisha kandi ntibari kumuvugisha. Baca bamubwira bati umwaka uzogera uyu mwaka ugeze ufise umwana. Yamaze kubagirira akanyama akagira n'umutsima, baca baravugisha ati umwaka uzogera uyu mwaka ugeze ufise umwana. Sara hari acara twenga kuko dawe icyo gihe yari afise imyaka 89. Ariyumvira umugore si n'umugore umutamakazi w'imyaka 89 kweri menopause zibiri arabyara yiyita ngo nakaheze azokonsa na yama. Ari baciye bavuga ngo amashesheti kweri yose. Sara gatwengo karamwica, maze abamarayika bambwiye ati Sara uratwenze? Ati oya. Ati nsiguceka mi natwenze. Oya sinatwenze. Kuko Imana irabikora. Haheze umwaka, nukuvuga Sara afise imyaka 90, Aburahamu afise imyaka 100. Imana imuha umwana wa mbere ari nawe w'ikinege yitwa Isaka. Ikimuha umwana yitwa Isaka. Umunsi Sara avyaye yaciye avuga ijambo ngo abazovyumva bazotwenga. Ngo Sara w'imyaka 90 aravyaye. Bwana sife sana. Aburahamu araryoherwa n'uwo mwana. Mugabo mumenye ko imbere yaho Sara yabonye ko bashaje, acaramubesha Aburahamu amubwira ati vroma turashaje kandi tugiye gupfa. Yasezerano Imana yadusezeraniye nirikibaye, enda ufate Hagari incoreke yawe umuvyare ku mwana. Aca muvyara ku mwana. Mugabo Isaka amaze kuvuka, ujya mwana yavutse kuri Hagari ntaba gifise kandi bwa bushobozi canke wa mwana wa Samuragwa abaye Isaka. Sara bica biramubabaza. Umunsi umwe Hagari ariko atwenga n'uwo mwana wiwe, acabwira Aburahamu ati mwirukane murabona erega umwana wanje ni wazotorana. Kandi koko Imana yari yasezeranye ko uzotorana ari Isaka, umwana avutse kuri Sara na Aburahamu. Isaka nako Aburahamu acabikora nk'uko sheri wiwe abimubwiye. Nubwo yarashaje yarakira umusheri. Sheri avuze acari mwirukana Hagari. Amwirukanye wa muda acamutekerera impamba y'injya acamuha n'amazi. Wa mudamu ageze mu nzira wa wundi w'icoreke, umwana ararira amusozi menshi. Amusozi y'umwana Imana irayumva. Amazi yamaze gukama yaheze, Imana ituma umumarayika imubwira ati ntacyo nawe nzokugira ihanga. Ati nazoba ihanga mugabo si umwana w'isezerano. Umwana w'isezerano ni Isaka. Hagari aromoka n'umwana wiwe, asigara Isaka araryoherwa. Umwana w'ikinege kwa se bimeze neza. Agahungu karakura kasamuragwa. Imana imaze kumusezeranira ko izomugirira neza, azobihanga n'ibindi. Hageze umunsi Imana ibwira Aburahamu ati Aburahamu ati sabwe. Imana ati fata wa mwana wawe w'ikinege Isaka ugende mu gihugu cy'Imoriya umuntangire ko ikimazi. Atufate Isaka umujane hariya ku musozi, hama umukerere ukerere ushire ku inkwi wotse kibi kimazi. Ari wowe ubyifatamo gute? Ni kibazo. Oya mumbarize wo muri kumati wowe ubyifatamo gute? Akwishure. Nakwishure wowe ubyifatamo gute? Aburahamu
acategura Isaka, mubwira ati peti witegure umunsi kanaka turafasha urugendo tugiye guha Imana ikimazi kandi cyo koswa. Acahitana n'abahungu babiri mu bakozi biwe, kuko Aburahamu buri yari umuntu akomeye, afise abanyarugo benshi. Acabahitanamo babiri baragenda. Bamaze kugenda iminsi 3 abona umusozi uri kure, hasigaye nk'indi minsi kugira ngo ashike kuri wa musozi. Acabwira babahungu ati nimusigare ngaha. Acafata wa muhungu wiwe w'ikimazi, wa wundi w'ikinege ahava bikimazi, amwikoreza inkwi, nawe acafata imbugita barajana. Isaka kubera yarakuze abaza se, yaramaze kumenyera ingene batanga ibimazi ko bagenda batwaye intama. Ati vieux, sasa ko tugiye gutanga ikimazi, ndabona inkwi, ndabona umumoto, ndabona n'igisu, none ikimazi kirihe? Nauzi Aburahamu wende yaciye arira ati baba unanipa afu unaninyanganya kweli, Imana fata gahungu kanje kamwe mfise ndagakira nyine, kandi umaze kunsezera ko azo umwana w'umugisha. Kandi baragenda, secha mubwira ngo Imana iri bwironkera ikimazi. Mugabo Aburahamu yabivuga bwira ngo abaramukalma kugira ngo abanza bamuhendahende bashike. Bagezeho gatonye, bahageze se atangura kubaka igicaniro, ashiraho inkwi, akanya gato amukubise chimba chini, anafunga kamba. Aramuboha sasa peti hivi vitu gani? None mutama ni ibi, none wambwiye ngo none ibi nituzanyemo nimba ariko sanagize nturimbwira akoza kunyicira ngaha. Papa wawe uri umwana umwe w'ikinege, wowe uri papa ni umwana wawe w'ikinege umwe. Ariko Sara yarafise umutima ukomeye, ndumumama no murekurira umuhungu wanje akamujana. Uzi wamuvyaye ku myaka 8 canke 90, aramureka aragenda kandi azi ko agiye kumukerera. Aburahamu uko yarizeye Imana esi chomba nkaba nk'Aburahamu. Aburahamu nagufsina avuga ati jewe ingene nizeye Imana na muchezo Imana yavuze, ndazi Imana icari yamaye umwana w'ikinege kandi aramunyatse. Nawe ubizi kumbura yasanze amasengesho y'umuhari ati Imana uranyatse umwana kandi ari bamumaye umwe w'ikinege. Afata imbugita ateruye ngo akubitemo umumarayika ati buretse raba inyuma yawe. Arazi inyuma asanga umwagazi w'intama. Haleluya, haleluya. Wa mwagazi w'intama yaraje gucungura Isaka. Acafata wa mwagazi w'intama ati akirya ntama kura ko Isaka yitahire. Ka Isaka ho karati. Haleluya. Na uzi ntambo Isaka yatamvye. Uzi ko umuntu ashobora gutamba ata muziki birashika. Ikiragi kimwe cy'intumva niwe yigeze kuja kuri fete. Agiye kuri fete acagomba kugira ngo nibamenye ko atumva. Maze uwo mwanya bazana radio baracomeka barafyonda maze basanga kumba umuriro ntawo. Mugabo yantumva kugira ngo nibibaze ko atumva, ati reka mbi wa mbere gutamba kugira ngo nibiyumvire ko numva. Arakatika mwambaya sana, bica bituma bamenya ko atumva, kuko none uyu muntu atamba gutata muziki. Ndibaza ko na Isaka yatamvye ata muziki. Tuvugana ukuri, iyaba wewe wotamba gute? Uvuye hano ngaho uratamba ko Imana irungika umwagazi w'intama ari we Yesu Kristo ngo agucungure wewe.
arakubitwa mu gishingo cyawe, amererwa nabi mu gishingo cyawe, ibyo yabaye byose yabibaye ku gishingo cyawe. Ahantu wowe ari kugwa niwe yahaguye, ahantu wowe ari gupfa niwe yahapfuye, ahantu wowe ari gukubitwa niwe yakubiswe. Imana iriyumvira mu byiyumviro byayo, yavuga ati naho nakagendeye umuntu yizera Aburahamu yari yemeye gutanga umuhungu wiwe. Reka nagira blague uyu mugabo atavuga ati reka ndamubwire, reka dusome rero haha. Amen. Ni Itanguriro 22:16 kugeza kuri 18. Ati ndirahiye ni kuhoragize kuko zivyo ko yemeye gutanga ikintu kimwe cyonyine yari afise mu buzima, ko wemeye ivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzogwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke umusenyi wo mu isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi barwo. Imana ishimwe cyane. Uzi cyakoze ku mutima w'Imana ni kuba umuntu yihevye akaheba ibyiwe agaha Imana cya kintu kiri mu buzima bwiwe. Amen. Imana yari yamuhaye umwana umwe, yemera gutanga wa wundi umwe wenyene. Imana ikimwemerera kumuha abana buzuye isi aribo batwebwe. Amen. Kubw'icyo kintu yakoze cyonyine. Hallelujah. Hari ibyo wakoze Imana igomba kukwibuka. Uku ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana. Imana yibuka amasezerano yagusezeraniye, Imana yibuka amashikanwa watanze, Imana yibuka ibikorwa wakoze. Nibigenda kagirire kuno kwezi n'ukwezi ko kwishuza. Amen. Imana yibuka ibyawe, wibuke. Hari umuntu yitwa Moridekayi, umwami yaramwibutse kandi yarakize, ariko ngomba ko wibukwa n'ijuru. Zaburi 20:3, Zaburi ya 20:3. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakira ikimazi cyawe cyoshejwe. Reka Imana yibuke amashikanwa yawe yose. Uzi amajoro zindi gukora ibikorwa by'Imana bigende zero. Uzi amasengesho ukora agende zero. Uku ni ukwezi ko kwibukwa n'Imana, ariko Imana hano kandi yavuga ngo yibuke amashikanwa yawe, yibuke n'ikimazi cyawe. Hari ikintu gikora ku mutima w'Imana, ikimazi. Amen. Hari ikintu ushobora gukora ku mutima w'Imana, Imana yiri kavuga ati no, ikisanga yavuze ati ndirahiye. Kuko sishobora kurahira isi, sishobora kurahira ijuru, ndirahiye jewe Imana ihoraho ko no kukugwiza zo kugwiza, ko n'akazi zoguha, ko na wa mugabo nzomuguha, ko na wa mugore nzomuguha, ko na ya nzu ndayiguhaye, ko na ya modoka ndayiguhaye. Bivana n'ikintu ukoze imbere y'Imana. Hallelujah. Gukizwa dukizwa ku buntu, ariko umugisha urawukorera. Urabaza Yakobo kugira ngo ahindurwe izina abe Isirayeli, yafashe umumarayika ari Beteli, aramufata amugira ati sikuachilie mpaka unibariki. Icyo si gikorwa yakoze. Aburahamu kugira ngo akorerwe igitangaza cyo kubwirwa ko agiye kuba sekuruza w'amahanga yose, nuko yari yatanze umwana wiwe w'ikinege Isaka. Amen. Ariko ndazi Imana ikubwiye uretse umwana ikintu ufise kimwe cyonyine mu buzima nacyo wotanga. Umusore umwe yagize mariage. Hallelujah. Vuga uti mariage. Nyamusore agize mariage, bakira ba jeune marié, bakimara 2 semaines, indwi zibiri, inzara kiratera muri ico gihugu. Inzara imwe
yamvako. Baravugana na madamu wiwe ati sheri shushu urazi abakigira mariage ko baba bacitana utwo tuzina. Aca mubwira ati tubigenze gute, barabiyaga bacavuga ati rero dutume tugenda utumuja umugore acabwira umugabo ati utumuja kurondera aho ucingero, urondera ahantu atamapfa ariyo, urondera ingene uzokora utuzanire natwe. Umugabo aragenda mara iminsi myinshi, amezi menshi mu nzira, ashikira ahantu kuri hatagira inzara ku mupatro nyene yifise. Nyamupatro amubajije aramubwira ibimuzanye. Wa mupatro acavuga ati mujeni Maria acavuga ati jewe nkeneye ko nokora maze igihe cyose nzokora umushahara wanje uzowike, hama niyagera ko naha uzompakururure umushahara wanje wose ngende ndawutwaye kugeza iwacu. Birumvikana ko yarazaniye umuryango. Amen. Arakora imyaka 2 kugeza imyaka 20. Wa muryango nturapfa. Mugaye Imana ishima umuryango ntiwavuye upfa. Ndakubwira ivyahabaye. Wa mupapa nyene urupango canke patron acaramubwira ati wa mugabo aramubwira ati rero ubu 20 ans iraheze, imyaka 20 iraheze, ingira ntahe nyegeraniriza ivyanje byose ngende iwacu. Wa mupapa acaramubwira ati ndaguha ikibazo kirimo ibibazo 2. Ejo nzoguhemba, uvuga ko ugomba kugenda ejo, nzoguhemba ugende, ariko ndagusavye wiyumvire neza, mbega ndaguhembe ivyo wakoreye canke ndaguha impanuro zizogufasha mu buzima. Swali je naje guca kanoti, umuryango nasize umerewe nabi, imyaka 20 iraheze, impanuro zizofasha mu buzima, impanuro nzozijyazo. Arambwira ati ntunyishure, ryama usinzire, byo mu gatondo uzombwira ico wipfuza muri ivyo 2, hama ndagutekerere ico ugomba aba ari cyo uzojana. Wari kumwishura ngo iki? Umushahara? Wa mugabo aravyiyumvira ati impanuro n'umushahara, icanzanye n'umushahara. Mugaye impanuro nazo ziraca kumfasha gushika kuri vyinshi. None umushahara mugabo nawo umuryango urandindira imyaka 20. Mugabo ararondera ico yofata arabura. Mugabo arafata reka mpitishemo homba karindege irashe. Ati jewe mu gatondo ati jewe shaka impanuro. Ati kwari wavyiyumviriye neza? Ati wavyiyumviriye neza sawa. Ati reka ndaguhanura. Aca mubwira ati akiri impanuro irimo ibintu 3. Ati cyambere nuze wipfuze guca mu nzira ya hafi, kuko ivya hafi urashaka kuvyirukangamwo ukavugiriraho ingorane. Uzuce mu nzira nyakuri ikwiriye, urindira igihe c'Imana, ivyo Imana yagusezeraniye uzobona ubishikako utabizi. Ica 2, nuze witeho kubitakuraba. Ibitakuraba uzurabe hasi. Witeho kuvyawe n'intego yawe n'icakuzanya aho hantu canke n'ico ugomba gushikako. Ibitakuraba urabe hasi. Ica 3, nuze ufata ingingo washavuye cyane. Ati kiko nufata ingingo ushavuye cyane wava usanga wafashe ingingo mbi. Wamugwatino ivyo nivyo mbwiye. Nari ko ibindi bintu umuntu atashaka kubazi. Nivyo umuntu wese ntabizi no. Mugabo nacu. Ati sawa urakoze ubundi atashuko. Ati aca mu imigate 3. Aca mubwira ati iyi 2 uzoyirire mu nzira. Ashirako n'uduharama. Ati mugabo uyu mukate wa 3 uzuhirahira uje uzowusangira n'umuryango. Uyu mukate umwe kumbure yari mishete. Umukate umwe imyaka 20. 2 yonyene nzoyimarira mu nzira. Uyu mukate umwe ugira 3 ndawushikane muhira abari dusangira. Umugore umuryango wose baze bambaza ati 20
icyo wari ugiye gukora nzana umukate mishete ati akiha canke pe viande sinzi irashobora kuba ari sandwich. Mugabo ati urakoze, barasezerana bararyoherwa aragenda. Ageze mu nzira amaze kugenda nka 2 semaines acabuhura n'umutamu umwe acamubwira ati rukujahe, acamubwira ati ndiko ndaja muri cya gihugu cya kindi cy'amapfa hari yananaga. Ati yo inzira ukura camo ni yakuri gose. Ati mugabo woca kuri aka kayira ka hafi umuntu umutama kameme afise imvi n'abantu bahanura neza. Ati uciye kuri aka kayira ka hafi, ati ako kayira rero ati urugendo ruca rugabugwa na 10 ahantu hogiye ameza tuvuge iminsi 30 ucwagenda iminsi 3. Avyumvise ati nk'umutama nk'uya manuye nk'ikintu nk'iki inzira ya hafi ngira ndayijemo, akikonyoza yo kuguru acayibuka ya manuro ya mbere. Ntuze wihutire kwinjira mu bya hafi byihuta cyane, ugende ndogo ndogo mugabo uce mu nzira byagenewe uzoshika ku masezerano Imana yagusezeraniye. Acaranka guca muri ya nzira ati reka nicire mu nzira ya kawaida ya mbali mugabo sanzwe nzi. Agaze imbere asanga abantu bariko bararira ati namaki, ati yo hari abantu bapfuye muri kakayira ka hafi, ati kuziyemo ababane ni woraba, ati abantu bose baciye muri kajya kayira barabishe. Acavuga ati asante Yesu nakize. Aragenda iminsi irarengana, urumva yaciye mu nzira ya kure. Ashika ahantu kumuhana asaba indaro, baramwima indaro. Bamubwira ati mugabo rero ryama ku musaya w'inzu ntaco. Avuga ati basi nta kundi, ajyama ku musaya w'inzu. Aza yumva mu nzu umugore n'umugabo bariko bakoma induru. Ati tabara 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 tabara. Wa mugabo avyutse ngo aje gutabara, yinjire ngo aje gufasha, yumva umengana umugore umugabo bariko aragwana. Aje gufasha umugore umugabo ntamwice. Aca yibuka ya manura igira kabiri ati bitakuraba. Acavuga ati none ngo uyu mugabo ntava yica umugore wiwe. Ati reka nijyamire. Arajyama. Uyo mugabo yari mu jeune marié nawe nyene byatsa no kumenga ariko akubita umugore. Mugabo wari yamwimye indaro yari serugo umutama w'ugo rupango. Umutama w'ugo rupango avyutse mu gatondo asanga wa mugabo aracajyamye kuri wa musaya w'inzu ati uracabawe atura uruwahe. Aramubwira ati ndatangiye kubona ikiriho, ati uyu muhungu wanje afise ibisazi byama bimufata mu ijoro, ati kandi bimufashe yamafata umupanga agatabaza, umugore nawe agakoma induru. Uje gutabara wese umutwe ucugenda. Ati no kubera ko utaje gutabara kandi wajyamye ku musaya w'inzu. Ambwira ati mzee yacu aje ndafise impanuro ngaha ngende gwako. Aracasigaye cyanyuma. Aragenda agira shike nyene kumuhana arahabona nkariya bugorovye nka 11. Ashitse imikati 2 yaheza asiganye wa mukati umwe. Azabona madamu wiwe mu rupango aricaye ku gatebe, hari ikindi kintu c'ikigabo kimwicaye ngaha ku bibero kiriko kiramera nk'ikimwagaza mu mutwe, kimwenga kiriko kiramutora inda iki. Ubwo rero nibagiye kubabwira ibyo basezeranye ubwizigirwa, ati kugiye ari uzoba umwizigirwa, naje ngume ndumwizigirwa. Wa mugabo avuga ati imyaka 20 ndi mu gahinga ngiye kumurodera ubuzima, none rabi byo ariko aragira. Arumva nyine kwa shavuye afata urubuye ati nje ntura ko ubwo nyine uravyumva nawe ntivyo kunezera nawe 20. Mugacari yumvira ya manuro acavuga ati je shavu reka njyame basi njyame ngaha ihanze y'urupango, ejo ko muri shavu rizo waryaheze nzinduka ishavu ryaheze. Mu gatondo acaragenda ishavu ryaheze, arashika mu rupango umugore amwakira, wa mugabo ati ariruka ya sheri toka kure murabona ibintu wakoze ejo reka nabibonye kinya kiyawo cyari kigwicaye ku bibero. Umugore agatwenga ati uya bara gutwenga cyane. Umugore aterega ni wa muhungu wawe nuzi ko twari tumaze 2 semaines tugize mariage, egaje nasigaranye imbanyi, umuhungu amaze kugira imyaka 20.
wari guhava wica umuhungu wawe n'umugore wawe. Ngingo cyarakuze nta wundi mfise, niwe tuyitwengera, niwe tuyiryohererwa, nta mugabo nta kindi, urumva niwe twibanira, nta wundi. Rero ndamuhamagara we nakego, uyu niwe papa wawe. Aravye gisore bareha wa mugore aramubaza ati imyaka 20 zari ivyuzanye. Wa mugabo ate ngo mukati mugati mukati imyaka 20. Ati yaramaye impanuro zaramfashije nari gupfira mu nzira. Atoya navyo amampanuro nga icyari kikujanye yaramahera. Mugabo ati akirasi dusangire. Umugore ati nta kundi ko ariyo patro yaguhaye dusangire, reka tusangire. Bawumanyaguye gutya basanga mu inzahabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Izo mpanuro uzigendere mu buzima. Amen. Nuze wihutagize, inyishu yawe irahari. Nuze urabe bitakuraba ni wirebere hasi. Nuze ukora ikintu nishavu ryinshi, ibyo byose bizorengana. Ujya mukate ni wawugurura uzosanga mu inzahabu. Ndakubwije ukuri, umugisha wawe ntabwo uri mu majambo. Umugisha wawe ntabwo uri mu bintu bindi cyangwa mu ibahati. Umugisha wawe uri mu gikorwa uzoba ukoze ku Mana. Umugisha wundi nawo kwisi uri mu maboko yawe, mu bikorwa by'amaboko yawe. Ugumye uryamye uzopfura umukene. Wongo kweli. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyo gusa ndaje nazo umutima.